Twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu hano kuri ino bonesha kure imwe rugende ya Burundi News TV ibageza amakuru abagiye atandukanye ariko aravuga hirya no hino mu isi, cane twibanda ku makuru ariko aravuga mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku yindi migabane igiye itandukanye hirya no hino mu isi. Akaba ari amakuru cane yibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ari ubwa mbere ushitse ngaha kanda handitse sabone cyangwa se subscribe mu rurimi rw'icongereza kugira ngo ubashe kuzaja uraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshe cyane. Turibanda ku ngingo zikuru ziriko turaza guhera hano mu gihugu cy'u Burundi, aho kugeza amagingo aya ngaya nyiri cubahiro President Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva abakubukiye mu rugendo rw'akazi yaramazemo imisi ishika kuri 3 mu gihugu cya Zambia, yagarutse avuga yuko noneho ngo yamaze kubona igisubizo kigendanye n'ibura ry'igitoro, aho by'umwariko Neva ariko aratangaza ngo Kongo igitoro kigiye kuboneka ku bwinshi cyane, ngo afatangije afatiye ku masezerano yagiranye na mugenzi we wa Zambia nyuma yuko yaramaze imisi ari mu ruzinduko rw'imisi ishika kuri 3 yose. Akaba yaramaze kugaruka ngaha i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, akavuga yuko kira gihugu ngo gifite byinshi cyo fatanya n'igihugu cy'u Burundi mu bigendanye n'iterambere, aho bosinyanye amasezerano agiye atandukanye. Icakora abategetsi bagiye batandukanye barimo n'abavuga dikijyana by'umwariko ngaha mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko ibingibi by'umwariko ari ukubeshya. Harimo by'umwariko abategetsi bagiye batandukanye barimo n'umushikiranganje wa mbere wa leta yiwe y'u Burundi Ndirakobuca, wavuze yuko by'umwariko igihe kigeze ngo abanyagihugu batahure uko igihugu kimeze. Ntabwo yigeze arya indimi cyangwa se ngarye umunwa avuga yuko umukuru w'igihugu ariko arabesha kubigendanye no kuba iboneka ry'igitoro ryaba rigiye kuboneka. Hagati aho kandi mu bitaro bigiye bitandukanye byano nga mu gihugu cy'u Burundi harabuze amaraso mu kigo, by'umwariko amaraso by'umwariko mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yakwegeranywa mu karere k'ubumaniko, mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yohabwa abantu bayakeneye. Abajejwe amagara y'abantu rero mu ntara zo mu bumanuko bw'u Burundi barafise ubwoba kubera abarwayi babuze amaraso, aho ni nk'abafise amaraso make mu mubiri wabo. Abajejwe amagara y'abantu bavuga yuko ibintu biteye ubwoba cyane. Iyi nkuru nayo turoza kuyigarukaho cyane mu buryo burambuye. Hanyuma kandi umurwi umutama w'imyaka ishika 70 yamaze kwicwa nk'uko biriko bitangazwa. Samuel Kabuye w'imyaka 70 yarishwe mu gitondo c'uyu wa gatatu. Iryo bara kandi ryabereye mu musozi Remera muri komine Murwi mu ntara ya Cibitoke, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi nk'uko biriyo bivugwa. Nabyo turaza kuba twabigarukaho. Nabo kandi Nyarugusu Tanzania abanyumba 10 barakuweho ni mu nkambi zigiye zitandukanye z'abamwe mu Barundi bahungiye muri ibyo bice guhera mu mwaka wa 2015. Naho muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko M23 ifashe ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye birimo Nyamirima, ubu noneho yamaze kwigarurira umujyi wa Shasha, aho bamaze kwirukana ingabo zigiye zitandukanye zirimo abarundi, aba FARDC, aba FDLR, aba SADC ndetse n'abacancuro bagiye batandukanye. Mbese ni coalition nini cyane isanzwe irafatanya n'igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo, bombi baba barwana ku butegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kugira ngo babashe kuba bohangana n'umutwe wa M23 nk'uko biriko biravugwa. Ikaze mu biganiro byacu rero kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, aho by'umwariko tugiye kubaregezaho aya makuru ariko aravugwa kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru, kuri uyu munsi wa mbere itariki 5 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024, aho akomeje kugenda haravugwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye.
abadukurikiye guturuka ngaha rero mu gihugu cy'u Burundi mwetse mbahaye ikaze mu biganiro byacu birumvikana baradukurikiye bari mu bice bigiye bitandukanye abadukurikiye bari by'umwariko mu ntara ya Bubanza mu bice bigiye bitandukanye za Cibitoki za Gitega Bujumbura ndetse n'ahandi mwetse turabahaye ikaze mu biganiro byacu hano kuri no mbonesha kure ndetse abadukurikira bari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye birimo nka u Rwanda Uganda birimo na Tanzania Republika Demokarasi ya Congo ndetse za Kenya ndetse n'ahandi mwese turabahaye ikaze abadukurikira muri ku mugabane w'Uburaya ku mugabane wa Asia Australia Amerika ndetse n'ahandi hose mwese twifurije ibihe byiza cyane ni nako tubahaye ikaze tubabwira ngo aha niho honyine ushobora kuba awo kurikira amakuru agiye atandukanye agezweho ariko aravugwa hirya no hino cyane avugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biba biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi. Rero abategetsi bagiye batandukanye bariko basobanura byinshi bigiye bitandukanye ku bigendanye n'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Generali Neva cyangwa se Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye aho by'umwariko yera akubutse mu gihugu cya Zambia aho igihugu cy'u Burundi ndetse na Zambia bisanzwe bifitanye umubano mwiza cyane ndetse bikaba byaraboneyeho n'umwanya uko abategetsi bombi bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu bikorwa bigiye bitandukanye birimo ibigendanye n'ubukungu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye birimo ubufatanye mu bya gisirikare mu by'amashuri ubuvuzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye harimo n'ibigendanye n'ubukungu nk'uko nabivuze haruguru. Ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya ibyari byitezwe no kuba hoboneka igisubizo kigendanye n'ibura ry'ibitoro cyangwa se ibura ry'igitoro cyangwa se bikomoka kuri petroli rikomeje kuboneka nonga mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi abategetsi bagiye batandukanye harimo na General Neva yaje kugenda agira byinshi atangaza kubigendanye n'uruzinduko rwiwe ndetse by'umwihariko n'igisubizo cyabonetsemo ndetse n'umubano w'ibihugu byombi n'icyo bigiye gutanga ku bigendanye n'ibibazo bikomeje kuba byugariza igihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yaje gutangaza yuko ngo igitoro cyaba kigiye kuba kiboneka ku bwinshi ngo afatiye ku masezerano yabashije kuba yagirana na mugenzi wiwe wa Zambia aho yaramaze iminsi ishika kuri 3 akaba yomaze kuba yogaruka nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse kugeza amagingo aya ngaya abarundi bamwe na bamwe babashije kuba bo byumva ariko abandi bagiye batandukanye baravuga bati ibingibi nibyo muri politike n'ubundi umuntu akomeza kuba yo kwizeza abaturage ibintu byiza ababwira yuko azobakemurira ibibazo byose bafise ariko n'ubundi bikarangira antaco bagezeho muri rusange. Yavuze yuko ngo abahora biteze yuko ngo Burundi buzomaramazwa no kubura igitoro ngo abakuriye inzira ku murima ngo bo babibeshya cyane. Ariko kandi nabwo ariko abandi bategetsi bagiye batandukanye baba bajejwe by'umwariko n'indi miyoborere mu gihugu cy'u Burundi ariko babibona. Perezida Ndayishimiye kandi aratangaza ibyo ngibyo nyuma yaho bamwe mu bihangange barimo n'umushikiranganje wa mbere wa leta yiwe Ndirakobuca yavuze yuko ngo igihe kigeze ngo abanyagihugu bose batahure uko igihugu kimeze n'uburyo kiba kiri kujya mu manga ngo ntago yigeze ajya imunwa rero avuga yuko umukuru w'igihugu ariko arabeshya. Abategetsi bagiye batandukanye yemwe n'abakuriye ishyaka riri ku butegetsi n'abandi bagiye batandukanye bakuriye andi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bwa General Neva ntabwo babona ibingibi nk'ukuri baravuga yuko bo ngo ari ukubesha mu rwego kugira ngo abashe kuba yakomeza gutanga ikizere nyamara ngo ikizere cyaba kiraraza amasinde. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi rero ngo babona yuko CNDD-FDD ataco imaze usibye kugeza igihugu habi cyane kitigeze kuba kandi ngo by'umwariko igitoro ariyo ntwaro yonyine izasambura intwaro mbi cyane mu Burundi kuko bikomeje kugenda abivugwa. Barabivuze koko ngo intwaro mbi ntirama ngo urabye aho igihugu kiri ukaraba ingene ziri mu bafise ijambo rya nyuma ngaha mu Burundi ngo urabona yuko zirya mbona kazoza Ndayishimiye yama avuga n'imigambi yiwe ntaho bizageza igihugu cano mu Burundi. Ese koko turindire igitoro ko ryavuzwe
ryavuzwe na Neva ko gishobora kuba cyaboneka, wama avuga yuko atashira mu ngiro, dore ko bamwe bakomeza kugenda bavuga yuko hari byinshi yabaye abasezeranya ariko ntabashe kuba iyo bishyira mu ngiro. Umwe mu bihweza ibya politike ngaha mu gihugu cy'u Burundi yasabye abarundi kuva mu itiro kugira ngo babashe kuba bo kwikiza leta Motozi ya Ndayishimiye, dore ko uyu mugabo bashinjije gukomeza bamubwira yuko akomeza kugenda by'umwihariko yihaniza, ndetse akaba akomeje kugenda avuga yuko abantu batavuga rumwe na leta yiwe ngo bashobora kuba bohura n'akaga gakomeye cyane kuko bikomeje kugenda bivugwa. Usibye kandi ibura ry'igitoro rikomeje kugenda riravuza ubuhuha mu gihugu cy'u Burundi, rishobora no kuzoteza imyigaragambyo cyangwa se undi mwijyane haba mu bayobozi bakuru b'igihugu ndetse n'abandi bavuga rikijyana, ndetse n'abaturage ndetse n'abandi bafise amahera atubutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari kuvugwa ikindi kibazo kigiye gitandukanye, harabuze amaraso mu kigo cyo kuyegeranya mu karere k'ubumaniko mu gihugu cy'u Burundi. Abajejwe amagara y'abantu rero abantu mu ntara zo mu manuko bw'u Burundi barafise ubwoba kubera abarwayi babuze amaraso, aho ni nk'abafise amaraso make mu mubiri wabo. Abajejwe amagara y'abantu baravuga yuko ibintu biteye ubwoba ndetse bikomeje no kugenda bifata indi ntera. Amakuru rero dukura mu bitaro bya leta n'iby'abikorera utwabo avuga ko hari ubukene bw'amaraso mu bubiko bw'ikigo kigejwe kwegeranya amaraso cako karere kiri Ibururi haheze indwi zibiri nta maraso gifise, kandi ngo hari abarwayi benshi boba bayakeneye cyane ku rwego rwo hejuru, mu gihe bashobora no kutayabona bakaba bobura ubuzima bwabo, amagara yabo akaba yogenda. Abarwayi bafise amaraso make mu mubiri ntibaronka ayo ngayo babakera, nk'uko by'umwihariko bivugwa n'abakora mu gisata c'amagara y'abantu mu ntara za Bururi, Makamba, Rutama ndetse na Rumonge ziri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'ubumanuko bushira uburengero. Ayo maraso bakaba basanzwe bayakura mu kigo cyo kwegeranya amaraso kiri Ibururi nk'uko biriyo biravugwa muri rusange. Nk'uko bikomeje kugenda bivugwa rero, abaturage benshi ndetse n'abagwariye mu magwariro agiye atandukanye baravuga yuko iki ari ikibazo gikomeye cyane, kubera yuko ngo abagwayi babo bariko barapfa umusubirizo, ndetse ngo leta akaba ntaco iriko irakora mu kuba yoshaka umuti w'ico kibazo, mu gihe abanyagihugu barimo barapfa umusubirizo wagira ngo ni icyorezo cyabateye. Naho batavuga igitigiri camaze kwitaba Imana kubera ubukene bw'amaraso, basigura ko by'umwihariko ibyo bimaze guhitana abantu mu mavuriro amwe n'amwe, abantu batari bakeya nk'uko biriko biravugwa. Umukozi wo ku bitaro by'Imakamba atashimye kwivuga izina ryiwe kubwo umutekano yaganiriye na COC Medias Burundi ko kuva mu ndwi iheze anta maraso bafise, abakenyezi bibarutse abana co kimwe n'abandi bakenye barayabuze. Ibingibi bikaba biri mu bintu bikomeza kugenda biratera impfu nyinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda biravugwa muri rusange. za rusebahaniya zo mu burere bw'ubuvuzi bugiye butandukanye, zicana ko by'umwihariko zija kurondera amaraso mu kigo c'akarere kijejwe kwegeranya amaraso mu ngabo, zikazana ay'abantu nka batanu mu gihe abayakeneye ari benshi cyane. Ibingibi bikaba bikomeje kugenda bitezwa ibibazo ndetse n'impfu zigiye zitandukanye. Ibyo biremezwa n'abarwaje abantu bari mu bitaro bigiye bitandukanye byo muri ako karere k'u Burundi. Bavuga yuko abaganga babandikira ibinini canke umuti banywa mugabo bidashobora gusubirira amaraso cyangwa se ngo bibe byaba by'umwihariko byatuma babasha kuba baronka amaraso. Abajejwe amagara y'abantu rero bavuga yuko abakorwa ko niyo kena bashobora kongerekana mu
mu gihe ataco nta kintu cyo bagikozwe cyihuse. Abakozi b'ikigo cy'igihugu cyegeranya amaraso baremeza yuko ico kigo gifise amashami mu gihugu cose. Igitumye iryo kena ngo nuko rero abanyeshuri bari mu biruhuko aribo bari abambere mu gutanga amaraso mu gihugu cose. Ibingibi rero akaba ari ikibazo gikomeye. Ibyo abaganga barabihakana bakavuga yuko ico kigo cyategerezwa kwipanga mu gihe by'umwariko c'uburuhuko kikabitegekanya by'umwariko, ndetse ngo n'ubu ngubu gifise uburenganzira yuko gishobora kuba cyohamagaza abantu, ndetse by'umwariko kikanasaba abo banyeshuri bari mu biruhuko kuba bogerageza kuba botanga amaraso muri rusange. Naho mu ndwi umutama w'imyaka myinshi arashika 70 yamaze kuba yo kwicwa. Samuel Kabuye w'imyaka 70 yarishwe mu gitondo c'uyu wa gatatu. Iryo bara rikaba ryabereye ku musozi Remera uri muri komine Mudwi mu ntara ya Cibitoke, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi nkuko biriko biravugwa. Batandatu mu bacekwa ko bagize uruhare muri icyo gikorwa kibi barahagaritswe ku mvo z'amatohoza, ariko by'umwariko arakorwa n'igipolisi. Uwo yishwe yaramenyekanye mu karere k'umudandaza w'inka igihe yicwa Samuel Kabuye yari agiye mu isoko rya Ndora iri muri komine Bukinyana muri iyo ntara nyene kugura inka, nkuko yarasanzwe ari umudandaza w'inka, nkuko bamwe mu bantu bari begeranye niwe bamaze kugenda barabitangariza itangazamakuru. Abantu bataramenyekana rero baramufashe bamuca ijosi imbere yo kumwiba amafaranga. Ayo mahera aharurwa by'umwariko aharurwa muri miliyoni 4 z'amarundi, niko amasoko y'amatohoza ariko arakomeza kugenda abivuga. Inyuma yo gutora ikiziga kiwe, abanyagihugu bo muri ako gace baciye batabaza abajejwe intwaro. Samuel Ndabarushimana, umukuru w'umutumba Remera, yabwiye COS Medias Burundi ko abantu bagera muri 6 bahagaritswe mu mvo z'amatohoza n'igipolisi, ariko araba mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bomenya imva n'imvano ndetse n'abagize uruhare mu rupfu rw'uwo nyakwigendera. Abo 6 bikekwa yuko ari imbonerakure, abanyanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD, 4 n'abadandaza b'inka 2 bakorana n'uwo yishwe. Hampande yo kudandaza inka, Samuel Kabuye yari atunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Abanyagihugu basaba amatohoza yigenga kugira ngo abakoze iryo bara n'icatumye bica uwo mutama bimenyekane neza, nta muntu n'umwe ubashije kuba yotoroka. Abantu barenga 70 rero baramaze kugandagurwa mu ntara ya Cibitoke kuva mu ntango z'uyu mwaka w'2024 kubw'ibiharuro bya COS Media Burundi. Amakomine ya Buganda ndetse na Rugombo niyo yicirwamo abantu benshi nkuko biriko bitangazwa. Amakuru ngaha mu Burundi tuyasoreze inyaruguru muri Tanzania. Abanyumbakumi bakaba baramaze gukuraho iyo ngingo rero niyo bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bujejwe impunzi yashizwe mu ngiro n'umukuru w'inkambi. Iyo ngiyo by'umwariko yari yamirijwe n'impunzi z'abarundi bari inyarugusu babona ko by'umwariko ari Uburundi ari ubundi buryo bwo kubahatira gutahuka, mu gihe abantu baherereye i Tanzania bamaze igihe by'umwariko ubuyobozi bwa Tanzania buvuga yuko igihe cyose by'umwariko abarundi baciri nga mu gihugu cya Tanzania bashobora kuzahura n'ibibazo bikomeye cyane mu gihe bamaze igihe basabwa kuba botaha byanze bikunze. Ni irya mbere kuva abarundi baje muri iyo nkambi ya Nyarugutsu i Tanzania kuva mu mwaka
w'ibihumbi 2015 uburongozi bw'iyo nkambi yamenyesheje abatowe baho ko by'umwihariko abaserukira abandi mu nkambi ataco bafise bokora. Umukuru w'inkambi yatanguye kudushimira ku gikorwa cyacu ciza, aca atumenyesha yuko abanyumba 10 bakuweho kubera ko by'umwihariko inkambi icunzwe kandi iyo ngiyo ija mu ngiro. Ubwo nyine by'umwihariko twebwe twarabyemeye bikavugwa n'uwahoze ari nyumba 10 yitabye iyo nama yabaye ku itariki 29 mu Kakaro wo muri zone y'umunani. Iyo ngingo rero iraba gusa amazone 6 arimwo igice c'impunzi. Mu bakongomani rero ibintu biguma uko byari bisanzwe, bikavugwa n'ubuserukira leta ya Tanzania Nyarugusu nk'uko biriko biravugwa. Ibikorwa bizahora ari bya banyumba 10 bizokorwa n'abarongoye ibigwati by'abafashijwe n'abarongoye amazone n'abafasha mu by'umutekano. Abaserukira abandi bahora bamenyesha bino nyene iyo bagize akantu batemeza neza kakaba katahura amatati haba mu muryango canke hagati iyo umugabo n'umugore bagize ico bopfa gisanzwe bagenzura uruja n'uruza bagafasha mu mutekano. Ntibahora bahemberwa ibyo bakora nkuko byavuzwe n'abategetsi bo Tanzania, kandi mu misingo igice kirimo impunzi z'abarundi kizokurwa abahoze barongoye abandi bayagire by'umwihariko bagire uko bota nk'uko bikomeze kugenda biravugwa. Kuri ico abarongozi babasabye gutekana babibutsa yuko bazi kuva kera ko iyo nkambi izo kugara muri Gituguru 2024. Ubu ico mwokora ni ugufata ingingo zibereye aho guhagarikwa umutima n'ibishobora gushika bikaba byavuzwe n'uwarungitswe n'umukuru w'inkambi ya Nyarugusu nk'uko biriyo biravugwa muri rusange. Kubigendanye n'amatati basabye kugira umugwi w'abashinga ntahe kugira baze barafasha bagenzi babo gukemura amatati boba bogirana hagati yabo bose. Abarongoye ibigwati n'amazone basabwe kongereza ingufu kugira ngo by'umwihariko bazibire ico gihengeri ubona ko by'umwihariko ubona yuko bo basanzwe baronka agashira bute cyangwa se igihembo gishobora kuba cyo bafasha muri rusange. Mugabo muribonaho nyine hagize utahuka uja hanze cyangwa se akitaba Imana nazo subirizwa, bikaba byavuzwe n'intumwa nkuru y'inkambi nk'uko biriko biravugwa muri rusange. Hagati aha kandi twongere twerekeze mu buraruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo ahakomeje kuvugwa intambara zikomeye cyane zikomeje kubohuza abasirikare bagiye batandukanye harimo n'abaturutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi bagiye gufatanya n'ingabo za FARDC n'abambari bazo mu guhangana n'umuhari M23 umaze igihe uhanganye ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cy'icyo gihugu. Nyuma yuko rero Nyamirima yigaruriwe n'umuhari M23, ubu noneho umutwe wa M23 ku cyumweru hari ku itariki 4 Nyakanga wigaruriye umujyi muto wa Shasha uherereye ku mupaka wa Uganda ndetse na Republika Demokarasi ya Kongo. M23 kandi yigaruriye aka gace nyuma yo kwirukanamo imitwe ya Wazalendo yakagenzuraga ndetse n'ingabo z'u Burundi bafatanyaga. Amashusho yashyizwe hanze ku mbuga ngurukana bumenyi agaragaza inyeshyamba za M23 ubwo zinjiraga muri Ishasha zakirwa n'abaturage benshi. Uyu muhari mu butumwa wahaye abaturage wababwiye yuko aho M23 iri harangwa n'amahoro n'ituze. Ati nimugende mujame kandi musinzire, tubahaye amahoro. Wazalendo n'abarundi n'izindi ngabo nyinshi cyane zigiye zitandukanye ntibazongera kuba babagirira nabi. Muri iki kiganiro n'abaturage banabwiwe yuko ikigiye gukurikira ko by'umwihariko ari ugukomeza kwirukana FARDC, abazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi kugeza amahoro agarutse mu bice bigiye bitandukanye.
hari n'andi makuru menshi ariko aravugwa kuri iyi nkuru, reka tuze kuyabaza bagenzi bacu bari ngaha mu gihugu ca Republika Demokarasi ya Kongo ariko harebera izi ntambara. Twongere gusubira mu makuru yacu ari imbere, aho turoza kuba tugaruka ku yandi makuru ariko aravugwa mu bice bigiye bitandukanye. Reka ndabashimire mu biganiro byacu ko mubana natwe hano kuri no mbonesha kure yacu Burundi News TV. Kwibutse gukora sabone niba ari ubwa mbere ushitse ngaha kugira ngo bashe kuzaja uraronka ibiganiro byacu bigiye bitandukanye byibanda ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi.